Batagiye kubira n'iciyumviro cyo kwiziganiriza, bamwe mu basirikare b'abarundi bamenyesha ko ibanki ya gisirikare ariyo SECAD imaze igihe banigira mu menshi ku mahera yabo, bafatira ku mahera bakatwa buri kwezi ku mushahara wabo, bakabwirwa ko arayo kwiziganiriza. Mu gihe mbere ayo mahera yo kuziganya yakatwa umusirikare avyipfuza, byahindutse itegeko mu mwaka wa 2014 ko umusirikare wari we wese abwirizwa kuziganya muri SECAD. Ibice 10% nivyo vyategetswe ko bikatwa ku mushahara w'umusirikare wari we wese. Muri iryo tegeko hanakuweho kandi ko umusirikare ashobora kwikora ko yaziganije mu kiringo gito mu gihe avyipfuza nk'uko vyari bisanzwe biri. Vyaciye nk'itegeko ati amafaranga y'ipanye muhora mushirayo umusomara yatora upaseye bazaronka bararonka mu myaka itatu kandi umuntu yashirisha yayashaka ariko ico bitegeko bose obligatoire dipulse urajya kuri kone amayiteza gutora pari yamaze kugenda iyo pari ni obligatoire cyo cyambere bitari itegeko kwari kwiziganiriza gene imyaka itatu baca bayago. Abo basirikare bo kubwabo bavuga ko kuziganya bitoba nk'itegeko kuri bose narijya ngo n'ubushobozi abatari bumwe. Kera umuntu yashigaye yagonze bitewe n'umuntu n'ayahembwa bivanye na kategori arimo abapasiyona bamaze gupasiyona barayaronka gusa mugabo si bose barabishaka ivyo bintu. Basaba ko iryo tegeko ryokugwaho ayo bamaze gukatwa bakayasubizwa umwe wese akiziganiriza uko avyumva kandi bihuye n'ivyo ashoboye. RPA yarondeye Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo twumve ico bivuga ko ariko telefone yiwe yarizimije.